Mahoro cyane hano ni kuri Argos TV kuri mikroni Katia Benita umukunzi mu kiganiro imyuga n'abanyamyuga. Uno munsi twagendeye aba jeune ugwaruka biyungunganije muvyerekeye kubaka. Mugabo si kubaka bijya tumenyereye. Reka tubegere babaramutse hama bashobore kubabwira byinshi mu byo bakora. Nitwa Nduwayo Alfred, nkora umwuga wo kubaka mfise impamyabushobozi ya maîtrise mu byo kubaka. Hama nkaba nsanzwe ari je ndongoye ishirahamwe ry'ubwubatsi ryitwa Trace Constructions. Hanyuma uyu munsi tukaba tugomba twerekana ubuhinga twatoye bwo gukora amabloke yo kubaka dukoresheje amabute ya plastique n'ayandi ma plastique muco twise amabloke eco responsable. Jenanje nitwa Kezinga Auguste Oba, nkaba nkorera ishyirahamwe Trace Constructions, mfise impamyabushobozi ya maîtrise. Iki gikorwa twagitanguye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze, kubera duhejeje ivyigwa vyacu by'ubwubatsi mu gihugu cy'u Burusiya. Intumbero yacu ya mbere yari uyo kuza kugufasha mu bijanye n'ubwubatsi muri iki gihugu, mugabo tutibagiye n'ayandi ma secteur. Arico gituma mu byo twabonye twoherako ni ecologie, ecosysteme iri mu iki gisagara ca Bujumbura no mu bindi bisagara byo mu gihugu, aho usanga ama plastique ari kibazo gihanze igihugu cose. Nk'akarorero iyo uri kuratembera kwitanganyika mu makaniva atandukanye, aya mabute ya plastique ni menshi cyane ku buryo wibaza ati none bizoherera he. Twoshimira leta kubera yarafashe ingingo yo kubuza amasashe gukoreshwa kuko hoho byari byarenze urugero. Ariko rero amabuteye nta kintu cyarigwo kiboneke cofasha kuyakurayo byoroshe. Arico gituma twaciye twiyumvira uyu mugambi wo guhingura aya mabloke mubona inyuma yacu dukoresheje aya mabute ya plastique. Iciyumviro cazananye mu mitwe yacu nkuko mutubona, twariganye mu gihugu cy'u Burusiya, hanyuma dushitse nkuko tubihamagarirwa n'abarongozi. Dushimire cyane cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu, hari impanuro nyinshi yagiye aduha. Byaciye rero bituma tuja hamwe tugira ishirahamwe ry'ubwubatsi. Hama tumaze kwicara tukabona tuti burya iyo twagiye kurahura ubwenge hanze no kuza tukabukoresha mu bintu bitandukanye. Rero twebwe twariyumviriye kino kintu. Iki kintu nta na hamwe kwisi kiri, abakunda kugira recherche bazorondere, nta gihugu na kimwe muzosangamwo ikintu nk'ico twakoze. Ni ikintu gishasha twakoreye ubushakashatsi umwaka wose kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze. Nk'uko kwezi kwa gatatu niho twahejeje ivyigwa byose bikenewe bya laboratoire kugira ngo dushobore kwemeza 100% yuko ya matafari yacu akomeye. Muri Trace Constructions ni societe ikiri ntoya, ariko gushika ubu dufise abakozi 4, twebwe babiri bo ngaha n'abandi babiri bakora pa temple, mugabo baza iyo tubakeneye. Dufise akazi kihuta ko gukora. Ibyo dukora turabimenyekanisha cyane kuko turafise urubuga rwa entreprise rukorera kuri Facebook. Turakoresha WhatsApp mu kurungika ahatandukanye ibicapu n'ibindi bintu tuba twakoze. Ego hanyuma nk'iyo haba ari kuri tere nkuko twariko turavuga ngo dufise abakozi bangana gute, ntitwabashizemwo hageze tere hoho turakoresha abakozi batari bake. Aya mabloke yacu gushika ubu nta bakiriya benshi turaronka. Ubu turafise commande y'umuntu turiko turakora umwe, ariko nta bakiriya benshi turaronka kubera ni ryambere novuga ntitugize sortiment yatike yo gushobora kuvyereka abantu. Ntibiramenyekana, ariko ni produit nziza cyane kubasanze baza amabloke ansima, amabloke do beto basanze bahingura abandi cyane cyane aha mu gisagara ca Bujumbura barakunda kuyakoresha. Aya mabloke yacu
ari 3 fois plus résistant gusumba ajya amabloke basanzwe bakoresha. Amabloke tumenyereye mu vyigwa twagize naho bitimbitse cyane ibyo twakoze kwajya amabloke yandi twasanze yuko ubukomezi bwayo bwababa megapascal. Hanyuma kwizizi wacu ona ate facilement 2.5 megapascal. Urumva yuko ari difference nini ya cyane. Ikindi naco nuko aya mabloke yacu afise uburinga forme nziza ituma iyo uri kurubaka udakoresha isima gishi mu kufatanya bloke n'iyindi. Intama bizambere nabonye twaronse nuko ari naco gituma ndibaza tuko turanaganira twashaka no gutera kamo abanyagihugu muri rusange. Intama ya mbere ni gutora ubwo bucupa ni intama yacu kuri twebwe kubera abanyagihugu birakenewe yuko bamenya yuko ayo mabuteye mu gihe buza barayegeranya ahantu twebwe byo tufasha kuyatora. Ico ni cyambere. Cya kabiri naco mu gukora intango yama igoye hama nkuko mugenzi yabivuze tumaze umwaka urenga gato dukora ni uburyo kubera twari twifuje kuva kera yuko tugira un stock de départ kugira mu gihe nk'umukiriya ashaka kugura aze ayo mabloke asanzwe ahari, ariko ubu tukaba tugikora kuri ama commande. Nibaze reka arizo ntambamizi ibiri twagize gushikuba. Nkuko mugenzanje n'ubundi yakarabivuga uretse uburusho bwinshi aya ma bloke écologique afise harimwo na aspect y'igiciro. Bloke imwe tuyidandaza 1200 byose byavuyemo. Hama kwa muzi yuko ama bloke asanzwe akoreshwa ngaha agugwa 1500. Byose rero mu kuvyiga twarashizemwo iyo ubwo bushakashatsi bwuko ayo mabloke naho yobaza naho yoba ari ecologique yoba ari umuntu wari we wese ashobora gukoresha. Kubyerekeye aya mabloke ariko arishigwa imbere na compagnie Trust Constructions ni bibazo twagerageje kwigira twebwe ubwacu. Nkuko mugenzaje yavuze twaragiye mu laboratoire kugira ivyo bintu tuvuge tuti ikiyumviro ni ciza ariko ni mizokomera. Twagiye muri laboratoire turemeza ubukomezi bwayo barabidufashamwo turabona yuko ari amabloke akomeye. Ikindi kintu naco twagize ni étude nko kugusha kw'inzu mu gihe haze nka incendie. Ibyo twagize on a simulé une incendie dukoresheje amabloke, hama turabona yuko atani na kimwe gishobora gushika kuri ayo matière plastique ari indani. Ego muri kazoza muyu mugambi wacu wo gukora amabloke tifuza yuko tutosubira gusanga amabute ya plastique mu kiyaga ca Tanganyika. Nico cifuzo cacu. Jowe nico namambira abantu turabikora ego turashaka kudandaza mugabo ahanini ikintu gituma tuyakora samafaranga turashaka yuko kanivo zo muri centre ville zidasubira kuziba bivuye kwa hajya amabuteye ngo tubone ukukuzura imyuzu ya metera bivuye kwa hajya amabuteye aba yabushije amatuyo cyangwa yindi mihora ijeje kwevakiwa amazi yakura mu gisagara. Ico ni cyambere. Hama nka entreprise turashaka yuko aya mabloke igihe cyose hazoba hakiriko hakoreshwa ya mabuteye tugerageza gukora menshi ashoboka ku buryo amabuteye yose nka yose tuyakoresha mu guhingura ibintu bisubira gukoreshwa mu kubaka. Akajambo kanyuma nashaka mpamagare abodufasha d'abord abodufasha mu kugira stock de départ. Turafise projet yanditse neza twagerageje kuyitwara ahantu ariko nibaza yuko baba bakiriko baravyiga
abo baba bakifise bariko barabyiga boraba kuko amabuteye tuguma tuyakoresha imisi yose turayakoresha guma gwirirana ibikorwa byacu byotangura neza ku buryo imisi yose twoba turiko turakora buteye igihumbi nkuko twabyiyemeje twoba turiko turatuma 30,000 buteye ziriko zirava kuri territoire ni nyinshi cyane ku buryo ibibazo tubona mu makaniva atandukanye bitosubira kuba. Hanyuma ikindi twotera kamo abantu bubaka bashaka kubakirwa yuko bokoresha aya mabloke n'amabloke meza cyane n'amabloke atazimbye nkuko twabivuze kuri metre kare n'amahera 19,000 gusa par metre kare uza gusanga ni prix iri competitive cyane iri musi cyane y'amabloke yandi abantu basanzwe bakoresha ngaha.